Turabaramukije SSH TV twari tubakumbuye kuri uyu munsi turi kumwe nawe kugira ngo tubandanye ibiganiro vyacu. SSH TV mwibuke yuko ari ikigo citwararika imiryango kugira ngo imiryango ibeho inezerewe kandi ifise ubushobozi. Reka tubanze dusenge gatoyi. Uhoraho Mwami Imana turaguhaye icubahiro, wewe witirirwa imiryango yose yo kw'isi, tuguhaye icubahiro Mwami Imana. Umunsi nk'uyu Mwami nyakubahwa turiko turondera kubaka imiryango inezerewe kandi ifise ubushobozi, kandi tuzi ko atavyo twokwishoborana tutarongowe nawe, we washizeho urugo Mwami Imana. Nico gituma muri bino biganiro tugomba ngo Mpwemu Yera abe ari we afata ikibanza ca mbere kugira ngo atwigishe. Nico gituma turiko turondera ko ijambo ryawe ryotubera umuco ku nzira yacu, itara ku birenge vyacu, kugira ngo twoye kuzimagirika Mwami Imana. Urakoze kubana natwe, urakoze kutuyobora, urakoze kutwigisha, urakoze ku bushobozi no kudusiga kugira ngo dushobozwe kubaka iyo miryango myiza inezerewe kandi ifise ubushobozi. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Amen, amen. Imiryango inezerewe kandi ifise ubushobozi. Mu kwiyumvira nyene ku miryango inezerewe twasuye turimvira ati mbega ahubwo ni igiki gitwara umunezero imiryango? Umugabo n'umugore barahura bakubaka urugo, bakubaka babishatse, bakubaka banezerewe, bakagira mariage ari intsinzi, abantu bose babashigikiye, babaterereye, babasengeye, umugeni yarondeye ikanzu nziza, umugabo ikositime nziza. Ariko twagiye tuganira twicaranye n'abamama benshi dusanga ujya mwaka wa mbere wa mariage, ujya mwaka wa mbere mutanguye kubaka, dusanga ni umwaka uri special. Amatanguriro yamara ikintu gikomeye, fondation, amatanguriro. Nico gituma n'umwasi nawe ntacererwa mu matanguriro aba yashitse kuraba ingene yobomagura, ingene yoshiramwo fissure, ingene yokwiyinjizamwo mutabaye amaso. Muri urya mwaka wa mbere nyene wa mariage harashobora kuyinjizamwo utuntu tuzoca tugenda dukura kandi tukakuviramwo ibibazo bikomeye gushika naho rimwe na rimwe bishobora no kuvamwo ugutandukana mwibaze. Ni muri iyo ntumbero rero twafashe akanya ko kuganira na benshi kugira ngo tugende twumva mbega ni igiki gitwara uwo munezero, ni igiki gishobora kubiba ubwo bumwe, ni igiki gishobora gutuma wa munezero udasanzwe muri fiançailles ugenda uzima buhoro buhoro. Karibu mudukurikire. Nagomba kubabaza ikintu kimwe. Umwaka wa mbere mukibana, nyuma ya fiançailles, nyuma ya mariage vyaryoshe, umwaka wa mbere mukibana, ni igiki coba caraguye? Warashitse mu rugo kikagutangaza, warashitse mu rugo kikakubihira, kigahakwa kugutsitaza, coba carahabaye? Umwaka wa mbere ntibiba ibintu vyoroshe. Jewe icangoye kumenyera, icananiye vraiment novuga ni nocita ariko ikintu gikomeye je novuga yuko cagize cangoye je muri mariage. Twaye sincere, umwaka wa mbere nkumenga tuvyihweje nta cabaye.
twambaye ngo twari nko mu ijuru byari bwatugore mugabo au fur et à mesure tugitangura kubana ikintu uvuga cantangaje kandi kitari kiryoshe cari. Je pense que moi, ma plus grande épreuve, c'était de penser pour deux. Je nashitse mu rugo nshika nsama. Nashitse nsama kandi n'ukuri nanabisengeye navuze ati Imana ume ndize guteba Imana irishura mugaje sinari nzi ko nzogwara. Je novuga ko ikintu ca mbere nibuka risota ukungene twayaga iyo hagize ibyo twapfuye kuko ntarimenyereye guteka mw'ijoro umukate I was fine agaca atakambwira none nshobora gufata umukate agaca ndabashanya umukate wo mw'ijoro nibyo sinabayeho we ntuwurya ugaca musanga muriko mushwanira ibintu wumva umengo Hanyuma tukadiscuta, j'apporte mes arguments, hama ukaporta gwawe puis on décide quoi. Bwa urumva wowe ugasanga nawe afise ukungene wewe peut-être ari plus réservé ntashobora kuvuga hanyuma atavuze ma ego ni bon twagiye. Ikintu kitanezereye cambabaje gose urumva twari twimenyereye duhura muri fiançailles duhura nimba ari ahantu duhurira tugasangira akantu turi babiri tukavuga ibitwerekeye tukavuga iby'urugendo rwa mariage yacu urugo rwacu etu numva ndakunda nsanzwe ndi umuntu deja akunda ibintu by'abantu bakeya mwivuganira muri babiri etu hama tumaze kugira mariage je nari menyereye ngira abamuzi baramubona ni umuntu avuga make kandi me atekereje nyene si kuvuga ngo amengo aratekereje avuga make etu hanyuma tugize mariage à ma grande surprise Vécu familial yiwe na jewe itari iri différent. Background zabo byari différent. rero ikintu cantangaje je nakoranye abavyeyi bose nawe yabuze umuvyeyi wa nyuma à 9 ans hama hari igihe usanga uri kuhamagara papa uri kuvuga mama mukakubaza uvuye he mvuye muhira ibyo bigenze gute navuganye na papa navuganye na mama hanyuma ugasanga ubivuga inconsciemment urumva nawe rero ntuzi ko biriko biramutosha parce que la perte de ses parents akiri kare. Girene rero twari dufise ikintu kijanye nuko yarashobora kuvuga ikintu canke nkavuga ikintu je kuri ton itamunezereje canke we itanezereje ugasanga interpretation ciba ukutariko kuko je uko mvuga simba nshaka kudenigra canke kumushira hasi ariko akavyumva ukutariko siwe wenye sijeje ngene nabigira ariko nawe hari imisi byashikumva yari mu mpande zose. Rero umuntu wese akaca yibaza yuko ivyo yakwiye muhiri iwabo ari byo vyiza nkashika nkabona uko akora ibintu je siko ndabikora nkabona uko ntunganya ibintu siko abikora ndabaye nka exemple nk'ubu twebwe iwacu papa aba oncle abantu bankikuje bari traditionnel n'abantu traditionnel n'abantu ushirira ku meza aho ukanamwarurira kwa muserva shitse mu rugo nzabona ako ari serva ahubwo akaca serva iwacu nta mugabo aja mu gikoni ndabashoke nanarira hama ndibuka ngenda muri université sinayigiriye ino nibaza ko icambere j'avais hâte yo kuba indépendante hama hageze mariage naho ifare yuko tugerageza gushobora kugira guconstruire quelque chose ensemble hama guconstruire quelque chose ensemble ni kuvuga yuko tu décide ensemble. Pour moi c'était vraiment difficile parce que naye maze kumenyera kubaho kubwiwanje ni décider kuwanje amashari je ndecida amashwa atandukanye ni je decida hama kuba haje undi muntu avuye mu yindi famille afise izindi mœurs il fallait que tumenyana nyene dushobora coordonner ibintu ensemble. Beaucoup de choses, hein. La gestion des priorités par exemple. Yes. La gestion de l'argent. Icyo avuze cha caractère nibiki. En fait naho nataha nibaza ko nabanza nshake dushire ibintu au clair kuko hariho gukorera amahera ukabona yose à la fin du mois yagiye. Ndavuga ibintu ntibiba. C'est pas comme mutaba mwarabiganiriye avant muga kubiganira théoriquement no kubibamwo
ca ndatahura ya vécu nababwira familiale bobo bakuze umukozi akora ataha ukuvuga warashika ukiserva ca ndabitahura ubwa mbere numva umenga niwe je ndibuka yuko j'avais tellement hâte numva umengo baje nataha nitwagaruka mu Faransa izabisara enfin on va vivre ensemble enfin nzomuvyuka ndamubona hama nyene umva habakirimo cagishika yuko mbashaka ko tubana ko tudasanzwe tubana maintenant maze kubona iminsi 3 nini umubona mu nzu cyabita mu yindi habitude wamaze kumumenyera nkeneye space yanje nshaka kuja muri Benoît Marie isaha imwe hama des fois mais nshaka kuryama comme Netflix donc ashaka kutagasanga sinatetse nibaza yuko ivyo vyari bijanye n'ama habitudes les habitudes zacu ntizari zimwe byari bitandukanye cyane gose kandi nivyo ko ibintu twabayemo igihe kitari gito navuze ikintu navuze ko ndi spontané ndi un peu sanga ndavuze ikintu gutyo nyene spontanément kada numva heze nk'iminsi canke imyaka amezi ngo uri kwa munsi wavuze ikintu mbega basha haje nayifise je ndakunda kuvuga ndakunda gusigura ibintu mana nayo yampaye umushinga ntahe ari bref ni pardon biraheze hamaje mbavuga nti nsigurira wakosheje iki uhejeje kumbwira ico wakosheje uco usigurira nico vyangize uhejeje kunsigurira ico vyangize uco usaba pardon nawe ati mais quand même tu m'étouffes ivyo ntibishoboka none pardon ntikwiye we ntuzi ukumenera kubabaje ntuzi n'ukungene vyakwimpact pourquoi ntigeze kubanza gusigura ntababara Claudette n'ubu umenga yomusigurira nkumva ko yantahuye cyane ngo naye nkumva umengo angize bebe. Donc j'essaie de communiquer sur un point mugabo gatanga pour elle bon écoute ntavuye ndavyiga mu nyuma hari gihe wewe atakomunika mbwa nkibaza kino dimo consent yavyemeye kaza gasanga mu nyuma ni ngorane niteye Girene ni plus nk'umuntu sanguin nkuko babivuga n'umuntu w'abantu kandi umuntu aganira avuga cyane je naho mvuye ku kazi mba nkeneye kuba nkeneye ahantu hari silence yari umuntu rero aca kubwira ibintu byose akubwira umunsi wongene wagenze akaba ashaka kumwumviriza ariko ahamfatira agacambaza rero wumvise navuze iki nkasanga ntaco numvise ibi rero byaraduteye ibibazo aha turashobora kubivuga ukumva birosha ariko ico gihe byari bigoye kuko utamwumvirije naho hari n'igihe rero yabashaka kumufasha gutora inyishu ku kibazo ugasanga nta nishaka uriko urabishiramwo jewe ndushe no kuja muhira nkoga ntirorasha tukaryama nawe arushe akeneye ibintu bimudestressa no kuja hanze mu nkuru yirorasha ahantu aca mvuga ati uyu muntu aragwaye yankamuhira umuntu yankamuhira nk'ubu tuvuze ngo tugiye gusangira akantu akacatumira abahe ko tugumva afashe telefone rero turagiye nko kuri Belvedere canke tugiye hehe muri restaurant canke Fatakaye za wumva walo nguri hehe ngo nashitse ndi ngaha ngo turi kumwe na madamu ngwe unyaruke kadumva arasubira aratoye telefone allo beni wiri wiraca yitora araza kwitora wiri uri hehe uri kuri maki nyaruka rero turi kumwe na madamu aha bamaze kuba babiri batatu urumva navuga ati urumva hagira abe conference mu bisanzwe bwa mbere arabireka arabigira ndavuga nti okay sawa ico gihe ndibuka ko natashe ngana gutya urumva hanyuma nampenda birahera bwa kabiri kwa kundi nyene umva ivyo bintu byagira binyice kweri je novuga yuko c'était plus le caractère uko caractère kubera kubw'ingene nakuze je nakuze twimvira twese c'est-à-dire mu kigwi tukimvira abandi donc penser à deux c'était pas ikintu kingoye ariko kwinjira mu nzu ugasanga ubundi ashaka ko inzu haba hahoze nanje numva umenga ikuta
discutons, parlons de la vie, projetons notre vie, niriwe ndakorera abandi nanje ubonye voilà. Undi nawe ukamenga muha umwanya mbanze nshike, uwo mwanya ugasanga 21 yageze, gaca tugaca dusubira ku kazi. Hano mbona navuze none bon nka jewe personnellement navuga ni bon kuganira ndabizi ndayimenyereye, ndumwe bita umusanga, j'aime discuter, j'aime parler, j'aime échanger, j'aime débattre aussi cyane gose. Hanyuma nsanga rero umwaka wa mbere communication yari igoye cyane, yari igoye kubera ibintu nka bibiri canke bitatu. Ica mbere nuko j'avais l'impression de ne pas être compris, hein? Donc j'avais l'impression kumengo ntahura ivyo mvuga ntavyumva canke niyavyumva ntabiha importance ndabishaka kubiha. Kugira rero mfate nti arushe nkora ibi byiwe nanjye ndusha nyubahirize ibi yabaye ingwano. Rero ni vyiza kugenda iwabo ukiga famiye kandi ukamenya yuko ivy'iwacu c'est pas vyose ari vyiza, hama ivy'iwawe c'est pas twaciye tuvugana tireka tuzana ivy'iwacu vyiza bidufasha nabazana ivy'iwawe vyiza. Icadufashije rero niki? Icadufashije cane cane je novuga yuko d'abord icambere ni cadre y'ishengero turimo. Ntituri ahantu twenyene, turi ahantu turi kumwe n'abandi. Ibyo rero byaradufashije cane gose. Ikindi cyadufashije ni kuba mu magroupe y'amakouple. Twebwe tuzogira 12 ans de mariage. Juste une année après, twaciye turonka amakouple duhura une fois le mois. Ibyo byaradufashije kuko wasanga ibyo bariko baracamwe nako tuko turabicamwe, ugasanga mu kwiga tubibayemo neza. Ikindi cyamfashije nuko bafise promesse, turafise verset ya couple tugenderako ivuga ngo niyo muri Yeremiya nagapira nambaye 32 ivuga ngo muzobaha umutima umwe n'inzira imwe, je vous donnerai le même cœur et la même voix. Iyo verset niyo tugenderako na couple twese turayizi, iramfasha igihe tutahuje ku kintu cafuka muhamana waranyemereye yuko tuzoduha umutima umwe na même voix. Rero iyi verset iri mu bidufasha kuko ni verset ya couple yacu. Yego. Kwa umuntu abasanga asenga hari nyene analerte usanga Imana ikugiriye, ugaca wikanga mukamubaza mbe burya ndiko ndavuga uko agacaranganirira cyamvuga ati mwana w'abandi narinda mwishe. Kimwe mu byadufashije kwabaye kwicara tukabivugana. Hama mugabo ivyo vyaje inyuma y'ukwiga inyigisho zimwe zimwe. Kuri eglise hariho ico bigisha, ibintu bigisha kumenya ubutandukane bwacu no gutanga les priorités. Cyadufashije kandi nibaza ko gikwingira ko amakiri mu mitima yacu nuko dufise umuntu w'umwanzi atugwanya. Ndibuka ko ari gihe twashavuraniye yacambwira n'ubu biraba agashambwira ati ntibaza ko Satani wewe ariko aragerageza ko dutandukana. Hako dutandukana ntibaza ko twohubwo twofatana amaboko tukagwanya uwo mwanzi dufise w'urugo. Yatwibagije ko twategerezwa gukora, yatwibagije gusenga, yatwibagije ko dutegerezwa kuyaga duhuza. Ntuce uvuga ngo mvyumva gutyo rero ngo genda canke nje mvuga nti nyumviriza banze sigure jewe nije mvuga vyinshi banze nyumvirize. Tumenye hagati ni he gatubimenyeshwa no kwibuka yuko dutegerezwa kwisunga bimwe twiga biblique canke ibindi vy'inyifato. Hama no gukwegana uwo Satani afatira mu ntege nke uravyumva. Usanzwe ufise ni gute umutahura guko kuvyumva no kubikora ni ibintu bibiri bidasa. Ngene twabishoboye nuko à un moment donné on s'est dit qu'on était une équipe. Donc il fallait qu'on essaye de bâtir quelque chose ensemble. Hama nicadufashije nuko twa dufite amavaleur amwe, twaricaranye turavugana n'ubu tubana tukivugana qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Hama nibaza yuko arico cadufashije kandi nguma nibuka yuko nawe en tant qu'homme, en tant que le chef de la famille, il veut le meilleur pour moi et le meilleur pour ma famille. Donc nibaza ko arico vraiment camfashije kandi kibandanya kifasha kubandanya no kuavansa. Ngira mwavyumvise yuko hariho utuntu twitwa ngo ni duto ariko dushobora gutuntuza umutima umuntu, utuntu womenga n'utuntu dusanzwe
ari ugasanga umwe muri mwebwe yarababaye cyane, yarabaye frustre, yarabaye humilié, yarumvise atawe, hanyuma kubera mutakitwararitse ako kantu hakiri kare ugasanga bivuyemwo ibindi. Rero kubaka si ikintu coroshe, fondation irahari, idakomeye wubaka ibizosenyuka. Mbega twokubaka dute? Ndagutumiriye mu kiganiro gikurikira kugira ngo tugende tunosora, tugende dutahura hirya no hino uko abantu bameze, uko abantu bubatse, ibibagora n'ingene umuntu ashobora kuvyitwaramwo neza kugira ngo yubake urugo rwubaha Imana, urugo rushira imbere Imana, urugo rutazonyiganyiga imiyaga n'imipfunda ije. Tubahaye rendez-vous mu kiganiro gikurikira. Karibu cane. Dusenga Imana. Mwami Imana, turaguhaye icubahiro, tugushimiye ingene uri Imana, tugushimiye ingene wewe ari wewe rukundo rwa mbere, tugushimiye Mwami Imana intahe twumvise, tugushimiye ko hari aho wabajabukije, ko wabashoboje Mana. Twumvise amatemwanyaje y'imiryango ishobora kuba yaragerageje kunyiganyizwa ariko bagahagarara neza mu ijambo, maze Mwami Imana urabafasha, uyu munsi bakaba bagihagaze. Tuze ngo izina ryawe nirihabwe icubahiro Mana, ukomeze kutwigisha nyakubahwa, abamaze imyaka bubatse, abagitangura, abagishika mu ngo, abakiriko barapanga kubaka, kugira ngo Mwami Imana tumenye, dutahure kandi dushobozwe kuguha kubaka ingo ziguhesha icubahiro, ingo zinezerewe, ingo zifise ubushobozi, ingo zishobora kubera ikibanza ciza co kurereramwo abana. Udufashe Mwami Imana, turagukeneye. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen, amen. Karibu cane rero mu kiganiro gikurikira.